nyaburunga kandi nkahaza ubu inzego zo mu ntara ziriko zirashinga imizi. Nagira ntangure nkeze abizewe kurongora ibisata haba mu ntara haba no mu makomine, kandi nongere ndabakeze kuko aho nca hose ubu ndabona yuko indongozi mu bisata bitandukanye batanguye gukanura namwebwe niwanyu nico kimwe. Ubu hasigaye yuko rero twerevuga tukaja kukivi kuko mu vyerekeye muzirikanyi uriko uravyuka, kandi ndabona yuko n'abene gihugu bamaze kwerevuka. Harya abene gihugu ntibashaka kwerevuka badafise indongozi. Ndabibakengurukiye rero kandi ndabakeza, ariko rero murazi yuko kubaka igihugu ntiwigera uhagarara. Iki giheze haca haza ikindi, iki gihera haza ikindi. Kuva isi yaremwa, umuntu yaremwe ngo agume ahindura iyi si, agume arema bishasha. Twebwe rero tujejwe ibisata bitandukanye, nitwe tujejwe kuja imbere y'abandi mu kurema bishasha. Rero no munsi naje kugira ngo ndabahe intumbero, kuko aho bukera bije izosohoka. Isohotse rero ubu mu ntara mwaragize amapetebeya, mu makomene mwaragize amapetebeya, nuko rero dushaka ko tuzokora kandi hamwe uburyo bwose dufise busohoka kandi bugakora. Ibikorwa nivyo tushira imbere, nta mapolitike menshi. Nico gituma ubu umwe wese imbona kazoza uko amayifise ijya kopi. Kandi jewe sinkunda kubabwira ngo mubika ngo bijya bitexte. Hari ahantu hitwa indicateur ugacura mu gisata canje nshaka gushika kuki ukanzu kahabona iyuja, ugaca rero usubira muti ngezehe haburiki. Nico rero canzanye kugira ngo umwe wese yumve abone ko intumbero ayifise, ntazaguma avuga ngo ndarindiriye intumbero kuko hari abameze gutyo ngo ndindiriye intumbero. Ariko ubu twibaza ko ari sawa. Rero muri intumbero turagira kunegura, tukinegura tukavuga tuti ni iki gitume kikitaba, hanyuma tugaca tubona ico twokora. No kugira ngo umwe wese amenye strategie de travail. Nico canzanye kuko ahandi hoho nta raporo mufise muvuga ngo ndatanga, kandi ntumushaka kumbwira ngo murafise ingorane mu gihe bije itaraza. Igituma ndiko ndaza no kugira ngo ndabigisha ingene mutegeza kurekrama. Naranezerewe hari abantu babivuga neza bati umushikiranganje w'indero mu ntara. Nivyo sawa, kuko niwe bazwa mu ntara, ntuzoja kuvuga mu bushikiranganje baheza kugira conception, bahagira planification nationale, bagaca bahumwe wese ivyiwe. Rero abanywe mujejwe ibisata mu vyumve nico nshaka ko dusiguriranira. None hari ikintu na kimwe ubushikiranganje bushaka gukora butagikoreye mu ntara kanaka? Nta na kimwe. None hari ahandi bokorera badakoreye mu ntara? Mbega intara yoyo hari ico ishobora gukora itagikoreye mwikomine naka? Yani mwikomine no kuvuga yuko kubera ubu twamaze kugira decentralisation effective, mwikomine ni waba ujejwe indero mwikomine, nuko hariho umushikiranganje w'indero mwi province, uko mwi province ni déconcentré. C'est le gouvernement central qui a délégué le pouvoir mwi province. No voye ko umushikiranganje wenyene c'est dérivé, il a délégué le pouvoir. Hanyuma idereze le pouvoir no kuvuga wewe mu ntara ni wewe ujejwe imigambi y'ubushikiranganje mu guyikorera mu ikomine kanaka. Mbega uzoja kubaka amashure muri iyi komine babo baramaze ukwiza bivuga bati dukeneye ibitaro, novuga amashuri cyubaka hari inyuma abibitaro nabo haca ministre wa santé nawe akaja kubaka ivyo bitaro. Mugabo kugira bikunde vyose biba coordonné par le gouverneur de province. Le gouverneur de province rero kujya umushikiranganje wa mbere ariwe akorodona ibikorwa by'abashikiranganje, gouverneur nawe ni akorodona ibikorwa by'ibisata biri mu ntara. Nico itabura amatari kujya jewe nkoranya conseil des ministres nawe azoyikoranya
yazoyikoranya ibisata bitandukanye kugira mutererane murashobora uno munsi mukavuga muti tuza kwiga dossier zitatu shava muti hariho dossier ijanye na agriculture yindi ijanye na education yindi ijanye n'inyubako rusange urumva uyipresenta ni wa wundi abijejwe mugabo ari kumwe nabo bandi bakamutera ivyiyumviro ngaha uri mu ntara yacu twogira uku ntivyogenda neza ni ukuguma rero umuntu ariko arateka umutwe mu ntara yiwe ingene vyogenda hanyuma mugatanga intumbero mukavuga muti twumvikanye ko tugiye gukora iki muri ibi ni iki muri iki ni iki hamwe usanga amadosiye yose azwi ibiriko birakogwa bateranye ivyiyumviro hanyuma haguma hazaraba amanama d'evaluation nico ituma rero ubu ntimugire ngo muzokwigenza nk'uko baba directeur provincial bahora bigenza ntimwigenze uko kuko ubu muzobibazwa niwavuga uti jewe bije yanje bije uzoyibona ubu mu ntara tuzatubona bije ku gisata ico ari cyo cyose kandi rya bije n'umushahara w'abakoramwo twe dufata ko biri muri bije gukora ico gikorwa cyo ituma wicaye atacu yavuyemwo muri cotation muca mwumva ko ni evaluation kujya rero dusaze tujya ntuze evaluation de performance tubibona uyu afise capacité ingana kuri pourcentage bafatiye kubikorwa kandi ubona n'amaso ndavuga twe turaba resultat dushaka ko intara ubu izovuga iti croissance y'intara yacu yagize croissance gute nko mugashaka kuvuga muti intara yacu twebwe tuzokwexporta ntituzokwemporta kugira amahera y'intara agumeyo noneho muzane ayava inyuma murumve ko ari politike y'intara mukavuga muti twebwe twihweje uwo mwaka twagize croissance iyi hanyuma duteranije ama croissance murumva nta ministeri itari ngaho ubu na fonction publique iri ngaho niho tuzokora neza ni ikinje kugira ngo tuvugane ko